kugira ngo ubutumwa bwanje no musi bugushikire neza mukunzi wa Ndaha TV mpizemo gukoresha ijwi rituje ndakuramutsa aho uri hose ndanakwifuriza umunsi mwiza ibikorwa vyiza mu kazi kose wowe urimo ni Elmalove mwarimu nkuko bisanzwe kuri Ndaha TV kora subscribe like share comment kugira ngo uronke notifications ibiganiro vyacu vyose tuba twabateguriye uno munsi ndabafitiye inkuru yerekeye Miss Erica Small Mama aho amazi iminsi avuga ku ibintu vyinshi ndetse nawe yari yamaze yari yagiye mu gacerere igihe kitari gito kugira ngo ntitumenye ibirije imbere hagati yawe na Empire Avenue ariko ubunye biba bisa n'ivyagiye ku mugaragaro Miss Erica byose yabishize ku mugaragaro uti bimeze gute kurikirana Elmalove neza mu kiganiro nk'iki ingangire ndabahereze kugira ngo umenye byinshi kuri Miss Erica kuko ubuzima buhinduka mu kanya gato ubuzima urashobora kuryama ukikangura usanga uri mu boss cyane ukajya muri mu boss ukikangura usanga uri umukene byose ni Imana gusa kuri Miss Erica rero uti vyagenze gute inkuru ingene imeze kuva ku rubuga rwe kwa Instagram Miss Erica yaragiye live aho yaganiriye n'abakunzi biwe ndetse akanabapresenta umukunzi wiwe mushasha aho twavuga yuko ari umuzungu tugeze kumubona mu Miss Heze ari muri Kenya ariko akavuga yuko nyene ari mu partner wiwe bisanzwe uno munsi bakavyaje kugaragara neza yuko yari umukunzi wiwe kuva kiri agiye ariko atari bwabishire ku mugaragaro uti imigenderanire yabo imeze gute n'uwo mukunzi wiwe umukunzi wiwe vyabonetse neza yuko yamuguriye inzu amugurira imodoka ndetse bakaba banabana akaba ari nawe ari manager wiwe nkuko yavyivugiye Miss Erica ubwiwe mwabonye ko yarafise amafaranga menshi ya amadolari kabisa ubona ko Miss Erica ubuzima bwiwe bwahindutse nkuko natangwe ndabibagira ati ushobora kuryama uri umukene ukavyuka uri umutunzi cyangwa ukajya muri umutunzi ukavyuka uri umukene inyuma ya live Miss Erica yakoze aganira n'abakunzi biwe ntivyahereye ngaho Miss Erica yagaruka mu nyuma apostinga amafoto yerekana imodoka yiwe yerekana inzu yerekana no mukunzi wiwe w'umuzungu bari kumwe aho ubona ko bari baberewe Miss Erica yambaye agakanzu gatukura umugabo nawe yambaye costume kabisa yanize Miss Erica acha yandika avuga tuti La vie est remplie de beaucoup de surprises. Bien sûr, parfois, il y a des larmes et des rires. Mais les larmes à moi, maintenant, sont des larmes de bonheur. Je vous présente une autre version de ma nouvelle vie. Mon homme, notre maison et ma voiture. Tout ça, c'est la Miss Erica qui va faire une grande famille. We love. Vous allez en savoir plus très prochainement. God in the mix. Thanks. urumva neza yuko ari ibintu biryohe cyane kumva yuko Miss Erica ubuzima bwiwe bwahindutse ndetse akaba agiye kubaho mu buzima busa neza buryoshe mu gihe yaramaze igihe kirekire ari mu gahinda k'umuko ari umukunzi we ari we Sarji Gihozo yagize ikibazo cyo kugwara mu mutwe tukaba tutazi iyo yahereye gushika no munsi Miss Erica tubona ko yarose umuntu asa n'uzomwibagiza za stress yigeze kugira kuri Sarji Gihozo akamuba hafi ndetse akamukora ivyo yari yifuza vyose ariko turibaza ati kuki yavuye muri Empire Avenue ntibabitangaze nko bari babitangaje igihe yinjira muri Empire Avenue iki kibazo cyama cyabaye kenshi iyo umuririmbyi bamushize muri label barabivuga ariko yavuyeyo bose bakikawusha bakigira nko kumenga nta cyabaye tukaza kubibona mu nyuma umwe wese yatangwa ibikorwa vyiwe ukwiwe kwiyo posti commentaires zabaye nyinshi cyane ku bantu bahurikiye muri plus 257 aho novuga nka Landry promoter aza kwisonga yandika ati felicitation Deborah Mugisha kuva kuri ihuriro TV yaje aravuga ati congratulations sweetie nshuti ya bose nawe Mr Mamaske yaje ashirako emotion ya love hamanirna nawe wa Alvin Smith la vache originale yaje arashirako emoji ya glasses zibiri ziri mu icupa aravuga ati tomorrow wins baby Mucho Queen K yanditse ati congratulations my dear Nduwimana Enoke yaje avuga ati gusa tonome angana canke aruta tompere biragoye ivyubu Steve Crown official yanditse avuga ati sugar daddy Mutoni Mili yanditse avuga ati only God know how proud I am for you my love ashirako emoji yo kuri hamavuga ati ibyishimo birandenze Miss Erica uwitwa Exode nawe yaje avuga ati Miss Erica na ukamwacha Kent P sababu ya nyumba na yeye si alikuwa na gari kweli haya basi usipofanya harusi tutakuja kulaumiana hapa Nduwimana Enoke avuga ati Erica yatumara maje yarongowe n'umutama angana na sogokuru wiwe kubera ari umuzungu gusa iryo nibara kumutemere
Mfano mtangazaji anazavuga ati karibu kwenye mahusiano yenye faida duniani. Hizi comment zile ngazi zinatuweza kabisa, zinakiona ndo kusoma wazee. Winner 257 anavuga ati KNTP anajua kinachoendelea hapa au. Ya aiye koko. Nusra 257 ati KNTP mwenyewe anasemaje? Izo ni zimwe mu comment zagiye ziboneka cyane hirya no hino kuri urubuga rwa Miss Erica aho yari yapostinze uwo mukunzi wiwe. Abantu benshi barabona ko basa n'abavuze ati arongowe n'ikishuga daddy uwari kuba sogokuru wiwe uwari kuba se wiwe ariko akamubera umugabo ati byo bari kubera ko yabonye harimo hari amafaranga canke ari kubera ko ari umuzungu. Imvugo zabaye nyinshi zitandukanye ariko nanjye nka El Malove ndavuga ati felicitation Miss Erica kuko Imana ifite icuba yarateguriye umuntu mu buzima hirya no hino. So inkuru y'uno munsi yari ya Miss Erica. Reka ndabipfuriza umunsi mwiza kandi bakunzi ba Nda TV ntimwibagira kugira subscribe, like, share na comment kwa arankurikirana. Murakoze cyane.